Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije gukora impinduka zidahumuriza abarundi, byose nyine bikaza byerekana intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye impinduka ariko arakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari impinduka zerekana aho ahagaze, kandi akaba ari impinduka zerekana ko atampinduka na zimwe zishobora kuza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igenwa rya Jean Anastase hica Burundi muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro riratera ibibazo byinshi cyane kandi rirateye isoni urabye uwo muntu uburyo ki yigenje muri kahise. Birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje, byerekana ko ubutegetsi bwiwe ntaho butaniye n'ubw'umuhisi Pierre Nkurunziza, kandi bikerekana ko ubutegetsi bwiwe buzavamwo amagorwa menshi cyane mu gihe abarundi bataba bafashe ikibazo kijanye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minwe, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije gukora ibintu nk'ibi ngibi abarundi bakinumira, birashobora kurangira igihugu cyinjiye mu kaga gakomeye cyane nk'ako kirimwo muri uno munsi, aho nyine ubu ngubu ibidandazwa byose byankenerwa bitariko biraboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ibura ry'igitoro, ubuzima bukaba buzimbye ku rwego rwo hejuru. Murazi ukuntu ibibazo ari byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ihinguriro Sosumo ubu ryamaze kugara, byose nyine bitewe n'ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abarundi bakurikirana ibya politike y'u Burundi bakabona ko ibintu bitazigera bihinduka mu gihe ubutegetsi buzaba bukitwarwa n'abava mu mugambwe ku butegetsi CNDD, kuko biraboneka neza ko abo bategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD aribo bamaze igihe kitari gito bapfukamye mu nda abanyagihugu. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bidahumuriza, kandi byerekana ko ubutegetsi bwiwe ataho bushobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu donido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku ibura ry'igitoro ryateje ibibazo bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abarundi isinzi bagiriza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ko igitoro cyakaje mu Burundi akirungika muri Kongo ho abona amafaranga menshi cyane, bigatuma igitoro kibura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aribyo nyine biriko biratera ingorane zikomeye cyane, byose nyine bikaba biriko biraturuka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko turebe icyo bamwe n'abandi bavuga ku ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibintu bihinduke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru ajanye n'umutekano ateye ubwoba ari kuvugwa, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukwegera igihugu mu ntambara atazashobora kwikuramo. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igenwa rya Jean Anastase hica Burundi muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ritaratera ibibazo byinshi cyane, kandi birerekana aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahagaze. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje amazina mabi y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo ni amazina yateye abarundi batari bake ubwoba kubera kahise karanze uwo bita Jean Anastase hica Burundi. Byose nyine bikaza byerekana intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise ku barundi. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje amazina abiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mazina yarungitswe na Perezida Evariste Ndayishimiye.
abemejwe ni Jean Anastase Hicuburundi yahora mu murwi ujejwe amatora Seni be na George Bigirimana. Uyu wa kabiri ntaho tumuzi ariko Jean Anastase Hicuburundi arazwi cyane kandi ni umugabo wateye abarundi ubwoba bigahita byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise intumbero yo kugumya gucanishamwo abarundi kubona agena umuntu nk'uyu mu kibanza gihambaye nka kiriya. Amacakubiri n'urwanko ku mbuga ngurukana bumenyi nibyo byamuranze ibiriko biratera abanyagihugu batari bake kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakunda Uburundi kubona yubahuka kugena umuntu nk'uyu mu mabanga ahambaye nk'ariya. Jean Anastase Hicuburundi arazwi rwose ku mbuga ngurukana bumenyi, akunze kuboneka ku rubuga rwa Twitter canke X ariko aratuka abantu cane cane abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni banyagufa, twarabibonye kenshi atwiyamiriza iyo tuvugiye umunywanyi wa seneri anyurujwe. Abonye uwo tubajije ibyiwe aca yihutira kumwita umwanzi w'igihugu. Biramwankira kwihangana na gatoya abonye ubutumwa butabariza uwagiriwe nabi n'ubutegetsi. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise ariyo kugumya gutuntuza abarundi kubona agena umuntu nk'uyu mu mabanga. Bumwe mu burorero twashoboye kwisomera ni aho yariko aratuka umumenyeshamakuru Frank Kaze yumvise ko ari umuhutu ko se yishwe mu mwaka w'1972. Jean Anastase Hicuburundi ntashobora gutahura ko imfuvyi yo mu mwaka w'1972 idakorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Yaramututse aramugotsa ngo ntagira ubwoba arakoreshwa. Ibyo byose nyine byaje byerekana ko uyu mugabo afise amacakubiri akomeye cyane kandi bikerekana ko uwamugenye mu mabanga ahambaye nyine nawe afise ayo macakubiri kandi ashaka ko amacakubiri aguma gushinga imizi mu gihugu ciza c'u Burundi. Akandi karore naho atuka umuyobozi mw'ikinyamakuru Iwacu kubera yari ahejeje kwerekana ingene amakuru ya Iwacu ku nyigisho z'amacakubiri zahora zitangwa na Kenny Claude Nduwimana yatumye uwo mukeni Claude yirukanwa mu murwi w'abamenyesha amakuru bakorana n'umurwi Severe. Jean Anastase Hicuburundi yarifatiye mu gahanga umuyobozi wa Iwacu Antoine Kaburahi amwita uwuteye isoni, ashiramwo imvugo ziryanisha abarundi, anemeza ko iyirukanwa rya Kenny Claude kari agakosa ko ka Severi ko yategerezwa kugarukanwa byihuse. Ibyo nyine bikaza byerekana uyu mugabo uwo ari we ndetse n'amacakubiri afise uko angana, bikaza byerekana ko na Perezida Evariste Ndayishimiye umugenye mu mabanga ahambaye nawe nyine afise ayo macakubiri kandi ashaka ko ubutegetsi bwiwe bubandanyiriza muri uwo murongo. Muri 2019 mu gihe hari muri Sena, Jean Anastase Hicuburundi yavuze ko hategerezwa gukorwa ibishoboka ibinyamakuru byigenga bigatuzwa. Kubwiwe ibyo binyamakuru nibyo byatumye mu mugambwe wabo CNDD habamwo abayonkora bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza abo bita abafrodere. Jean Anastase Hicuburundi yagiriza ibinyamakuru byigenga amabi yose yashikiye igihugu c'u Burundi, mu gihe bizwi neza ko ayo mabi yagiye akwegwa n'ubutegetsi bubi. Imvugo ya Perezida Ndayishimiye iratandukanye n'ingiro. Jean Anastase Hicuburundi agenwe inyuma ya Prosper Ntawamugwamiye aherutse kugenwa ngo arongore Seni kandi yari umuvugizi wa leta, ni ukuvuga umuntu azwi neza uruhande akorera mu bazoja mu matora. Nico kimwe n'igenwa rya Sylvestre Nyandwi muri Sena, mu gihe azwi amabi yakoreye abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Birumvikana ko Perezida Ndayishimiye agena abantu bazwi ko badahuye n'amabanga abarungikamwo, kandi birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise ari yayindi nyine umuhisi Pierre Nkurunziza yari afise, ari intumbero nyine yo kuguma bugara urubuga rwa politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu bihugu byisoneye umucamanza bashira muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro abari ntamakemwa, umuntu w'umushingantahe yitonda azwi ko ataho ahengamiye muri politike, umuntu ashobora kubera icitegererezo abandi.
kugena mu rwego nk'urwo umuntu yirirwa arerekana urwanko rw'amoko, umuntu adatahura uburenganzira bw'abarundi buvuzwe mu ibwirizwa shingiro ni ikimenyetso ko uwamugenye adakeneye ko aja gutunganiriza abarundi bose, ahubwo akeneye ko ajya gutunganiriza abakomoka mu mugambwe wiwe. Iyo sentare ifise ijambo rya nyuma mu matati y'amatora, nimba umuntu azobona ko arenganijwe na Sylvestre Nyandwi akaca aja kwitwara kwa Jean Anastase Hicuburundi, urugendo rwa demokarasi ruracari rurerure mu gihugu c'u Burundi. Perezida ahora arira kubera abacamanza barenganya, ahora ashavura akavuga amajambo aremereye kubera abakozi ba leta badatunganiriza abarundi, ariko hageze kugena mu mabanga akomeye agahitamwo abo azi neza ko bazokora ibyo avuga ngo aranga. Hari benshi bavuga ko kimwe mu vyerekana umukuru w'igihugu ikimurimwo ari agaciro k'abantu agena mu mabanga akomeye ngo bamufashe. Abo ni bo koko baba bahuye n'ivyiyumviro vyiwe. Yamarira y'amajambo meza, ubwo si bwa buswahili n'ubujanja yatubwiye busanzwe bumuranga. Ibyo ni ibintu biteye isoni kandi binababaje ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi kubera abantu ariko aragena mu bibanza bihambaye, bikaboneka ko ari abantu baranzwe n'akahise kabi cane, kandi bikaboneka ko ari abantu badashaka gutunganiriza abarundi muri rusange. Tuvuye kuri iyo nkuru irabana n'amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu kugena abantu bahambaye mu bibanza bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu tabandanirize ku ibura ry'igitoro rimugomeje kuba ikibazo ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba byarabaye ikibazo ku ntwara ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe we yahoraga yagiriza uwahoze ari umushikiranganji we wa mbere Generali Bunyoni ko ari we atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo amwangishe abanyagihugu, ariko akimara gukurwa amabanga akanapfungwa byaribonekeje ko ari akarenganyo gakomeye cane General Bunyoni yagiriwe, kuko aho akure mu mabanga biboneka neza ko n'ubundi ikibazo kugira ngo corohe cyagiye cyakomera kurushaho, aho abarundi batari bake bavuga ko ibintu byagendeka General Bunyoni akiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Parisemu iti bibaye ngombwa n'abanyamahanga ntibahabwe uburenganzira bwo kwinjiza igitoro mu gihugu. Mu gihugu Uburundi buriko buraca mu bihe bitoroshe bituruka ku ikena ry'igitoro, ishirahamwe Parisemu ryiyemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo, ribona ko ibyo kwinjiza igitoro mu gihugu bikwiye gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga, bakabiha abantu babishoboye kandi babizi naho boba ari abanyamahanga. Ibyo byose nyine bigakorwa mu ruyeri rukomeye cyane kugira ngo igitoro kiboneke, ariko mu gihe igitoro kikiri mu minwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntago gishobora kuboneka, kuko we arahitamo kugishora hanze y'igihugu, akagishora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo yironkere amadolari menshi. Bwa Faustin Ndikumana ngo kenshi usanga babanza kubaza uwo ugomba kuzana igitoro uwo ari we n'ico yamaze, ariko ngo ibyo leta ikwiye kubirengera, ahubwo igashiraho umurwi w'abahinga batandukanye hamwe n'abasanzwe bafise uburambe muri ico gisata kugira ngo baterere leta ivyumviro ku bijanye n'ico gikorwa, ndetse bakore ibikoshoboka byose kugira ngo batabare igihugu. Ubu igihugu kigeze ahantu habi cane. Ubwa Faustin Ndikumana ngo kenshi usanga babanza kubaza ugomba kuzana igitoro uwo ari we n'ico yamaze, ariko ngo ibyo leta ikwiye kubirenga, ahubwo igashiraho umurwi w'abahinga batandukanye hamwe n'abasanzwe bafise uburambe muri ico gisata kugira ngo baterere leta ivyumviro ku bijanye n'ico gikorwa. Iyo ngo yaba imwe mu nyishu zotuma ingaruka ziva ku ibura ry'igitoro zigabanuka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikindi kandi ngo coshoboka muri kino gihe Uburundi bwagirizwa ko buri muri leta harimwo abanyonora ubutunzi bw'igihugu, ngo koba gukurikirana neza itunga ry'igihugu rigacungerwa neza kandi rigakoreshwa ico ryagenewe ku buryo amakungu asubira kwizera Uburundi. Ibyo rero ngo byotuma leta biyorohera gusaba ingurane yihuta mu bihugu bibanye canke mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo amafaranga y'agaciro ari mu bubiko yiyongere ave ku ndwi zibiri aje ku mezi atatu, ariko agasaba leta kugira ngo ive mu gacerere ihumurize abarundi kuri ico kibazo, ikavuga n'ibiriko birakorwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe inyishu
inyishu kuko biraboneka neza ko icyo kibazo cyamaze kuba ndansi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi biraboneka neza ko ari ikibazo gihangayikishije abarundi batari bake babona ko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe kugitorera inyishu kuko biramaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Ubuzima bwarazimbye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ibintu byabaye bibi cyane, ibyerekana nyine ko ibintu bidahindutse umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abarundi isinzi barababajwe n'ibyo nyine bariko barakorerwa n'umugambwe ku butegetsi ndetse n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ukabona nyine ko ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni bishobora gusiga bitaye igihugu mu manga ikomeye cyane. Tuvuye kuri ayo makuru nyine, amakuru yacu tubandanirize ku makuru arabana n'umutekano, aho Uburundi bushobora kwisanga mu ntambara ikomeye cyane izaruhuza na M23 kuko Uburundi bwarivanze bikomeye mu ntambara iriko irahuza M23 n'ingabo za Kongo biriko birarwanira ku butaka bwa Kongo, ariko n'Uburundi bukaba bwaramaze kugeramwo, ariko ONU ikavuga ko Uburundi bushobora kugira ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere. Kongo n'u Rwanda, Uburundi bugiye gushikirwa n'imishamirano iri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Igihugu cy'u Burundi ngo gishobora kwisanga cinjiye mu ntambara y'akarere inyuma yaho ibihugu bya Kongo iharanira intwaro rusange hamwe n'u Rwanda bikomeje kubandanya birabana ayingwe. Ibyo bikaba byaraye bitangajwe na Keita asanzwe arongoye ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bwagiye kugarukana amahoro muri Kongo aribwo MONUSCO hari kuri uyu wa mbere mu nama nkuru y'umutekano ya ONU. Keita akamenyesha ko ibihugu by'u Rwanda na Kongo bishobora gutana mu mitwe imbona nkubone inyuma yaho ibyo bihugu byombi umubano ukomereje kubandanya umera nabi cyane. Ubushamirane bw'akarere hagati ya Kongo n'u Rwanda bwabandanije kumera nabi, ibiza byongereza ugushobora gutana mu mitwe imbona nkubone. Ubwo bushamirane bugiye kandi gushikira igihugu cy'u Burundi, niko Keita yaburiye akavuga ko Burundi bushobora kwisanga mu ntambara ikomeye cyane. Ibyo Keita abishikirije inyuma yaho leta y'u Burundi irungikiye abasirikare bayo mu butumwa bwa Tafuko ngo barwanye umuhari wa M23 bari kumwe n'igisirikare ca Kongo FARDC hamwe n'iyindi mihari bafatikanije. Umuhari M23 ukaba warateye ibyatsi wongera ubabazwa n'iyo ngingo yafashwe n'u Burundi, kandi byari bizwi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu bari batowe ngo bafashe guhuza impande zibiri zashamiranye, ariko birangira yinjiye gushikira no gufasha uruhande rumwe ari rwo leta ya Kongo. Ibyababaje M23 ku buryo bukomeye cyane, aho nyine ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, Uburundi nabwo bukisanga mu ntambara iriko irabera muri Kongo na rya abasoda b'u Burundi bariko barahonerayo ari benshi cyane. Tuvuye kuri iyo nkuru tubandanirize amakuru yacu arabana n'umutekano, aho igitero Red Tabara yakoze cyagize ingaruka zikomeye cyane. Ibarabara RN5 ntirihita kubera ikiraro ca Kajeke cyacitse inyuma y'igitero ca Red Tabara. Itike yo kwiyunguruza yigwije na gatatu kuva kuri uyu wa mbere, inyuma yaho abasirikare ba leta y'u Burundi bataniye mu mitwe n'abagwanyi b'umuhari Red Tabara hafi y'uruzi Kajeke muri komine Gihanga. Itorokanirizo ry'amakuru Remanda ryamenyesheje ko ikiraro cahashizikariye bica bigira ingaruka mbi ku biyunguruza. Kuva ejo ufatiye imodoka kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura uja muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoki urihishwa amafaranga ibihumbi 15 mu gihe bahora bariha ibihumbi 4 canke 5. Insiguro itangwa nuko barinda kuzunguruka baciye muri komine Gihanga nyine y'intara ya Bubanza. Abanyagihugu bakabasaba ko ico kiraro ca Kajeke cosanurwa vuba bitaragorana, kuko nyine ibintu bibandanije gutya birashobora gutera ingaruka zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu tasozerere kuri no nkuru ibabaje cyane irabana n'amajambo akoreshwa n'imbonerakure muri no minsi, ariko aratera abanyagihugu agahinda gakomeye cyane, bakabona ko ibi bintu biriko biravugwa n'imbonerakure bifise icyo binyegeje kandi bikaba ari ibintu bitazigera byorohera abarundi. Abanyagihugu bo mu mazoni ya Ngara, Kamenge, Kinama na Cibitoki baratekewe ubwoba n'amajambo y'iterabwoba avugwa n'imbonerakure n'abandi bagwanyi b'umugambwe CNDD uri ku butegetsi.
amajambo y'iterabwoba bayashikiriza mu ndirimbo baririmba buri gitondo nk'igihe cy'isaha 11 z'ubucagucagu bitwa ngo bari mu ikarashishi muri ayo mazone yo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amwe muri ayo majambo baririmba bavuga ngo hongora izo njabyi canke ngo ewe Varisito Ndayishimiye basubirire bakuruguture ubashire ku murongo kuko ari intumva n'ibindi byinshi cyane bitera abanyagihugu ubwoba bukomeye cyane. Abari mu yindi migambwe muri ayo mazone bakavuga ko ikindi kibabaza ari uko iyo karashishi itunganywa buri munsi mu gihe byari bimenyerewe ko iba mu mpera y'indwi. Abanyagihugu hamwe n'abo bari mu yindi migambwe bakaba bidoga kandi ko bababyura kubera induru bavuza n'amafirimbi kandi igipolisi cyarabujije abanyagihugu kuvuza ifirimbi. Musitanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima ntahakana ayo makuru ariko akavuga ko umugambwe wose ufise uko utunganya ibikorwa byawo. Kubwa Ernest Niyonzima izo mbonerakure nabo bandi banywanyi ba CNDD nta kosa bafise kuko nyine bariko baratunganya ibikorwa byabo, ariko abarundi batari bake baravye akahise k'imbonerakure ndetse n'amabi ariko arakorwa n'imbonerakure muri no minsi, bakabona ko ayo majambo afise icyo anyegeje kandi bakabona ko ibintu bishobora kuba bibi cane mu minsi iri imbere. Mu mwanya bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru yacu kari kabateguriye, handi makuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa muri politike turi buze kubashikiriza mu idonido kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wifuza kuzaja uba mu hambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru ujye uba mu hambere bashikirwa nayo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.